mbega ivyo bintu bikora gute vyunguka gute bimeze gute muraronka isoko ryavyo byifashe gute ibi bintu turaronka isoko yabyo hariho abantu basigaye babikunda abantu barabaye mu bintu byo mu mahanga byo mu bimwe bita iby'ibizungu mugabo bunye abantu baragarutse ku bintu b'imico kama n'imico ugiye mu nzu z'abantu usangaho igiseke ugiye mu nzu y'umuntu usangaho akantu gashushanije inkoko ibyakunze ibisabo barabikunda nk'ubu kiretse no mu manza imanza ziba z'ubukwe z'ubugeni ubunye bijya bita amadote ego barasaba ibintu by'ikirundi ego cyane ego barabisaba cyane kandi turaronka n'abanyamahanga baraza bagatembera bakabikunda ego biradutungiye umuryango kabisa sino bivuga nabi okay ni byiza cyane tubibona ahatandukanye mu manza ariko mu mazu menshi y'abantu ntibikunze kugaragara ndabambwije mwese bakunze Akejo Media ndazi ko mumeze neza mukomeye cyane mugoye neza nanje uko mubibanda meze neza cyane akazina kanje ni Keza Fleur ya Audrey turacari kuri entrepreneur ku mashugwe aho tuko turavugana n'abadandaza b'ibiseke abadandaza b'inkoko abadandaza b'ibintu bidasanzwe ndibaza yuko namwe muko murabona ko hari ibintu byiza cyane ibintu bitagase ibi byose inkono ibintu babajije mu giti vraiment mabona ko ahantu habereye ingoma n'ibindi reka rero tuvugane n'uyu mutama ikiganiro ni cakindi nyene ni Burundi's Got Talent card namahoro muta namahoro cyane mugoye neza yego turashima mushaka kuduha ikaze ahubwo karibu mushike ngahe ndani mu magazini barakoze cyane dukorera muta reka mwateye imbere aho ibi byose ni wewe aha nyine jewe ndi ndahakorera ego murabona ibidandazo birahari by'ikirundi birahari kandi hasa neza harabereye ijisho cyane ego muta imbere yuko ngira icyo mbajije cyose ndashaka umfashe umbwire mbega wiyumva gute kuba uri kuri Akejo Media ukaba wabaye umutumire wacu tukaba turayaga kuri media yacu je kintu cyambere ndagiwe cyane kubera ibinye bishize mu bintu mbona yuko biriko birangirira kumenyekanisha ibintu nkora kubera mwe ndazi ko muticaye muzisha bitanga ahantu ndagiwe cyane ko ibintu byaje bigiye bigaragare ku mugaragaro okay murakoze cyane ngaho rero ndaguha ikaze kuri Akejo Media bugira kandi nongera ndagusaba uramutse abariko badukurikirana wongewe nabidondora ego nagenda baramutse je nitwa Nintuze Dieudonné sanzwe ndi mu artiste décorateur sanzwe nongera ndi umudandaza w'ibintu bijanye n'imico n'akaranga y'igihugu murahabona ngahanya hari ibintu bitandukanye hari inkoko hari ibiseke hari imikuza hari inzato hari inkono hari amacumu hari inkinze kandi ibintu byinshi bitandukanye nkuko mwe mushobora kuvyibonera ego nagenda bayikaze badukurikire bumvirize ibintu byacu ngene bigenda hama natwe muze mugerageze mu bidushikanira imbere murakoze ego barakoze cyane atubwiye byinshi mwumva ko uno mutama wacu akora ibintu byinshi cyane kandi ku myaka mbona nogeranya nk'iyafise mugabo reka sindamwubahuke ngerageje kuraba ingene ungana umuntu akuze cyane mugabo ukaba ufise ubuzi bwinshi kandi ubuzi bw'igisirimu gusa mbega wavuze ngo uri mu artiste décorateur ubushatse kuvuga iki ku bantu badatahura neza igifaransa mbashatse kuvuga yuko hari ibintu byo gushushanya ibi bita ubugenegene ngaca nongera ngakora ibintu byo gutegura imanza z'abantu nibyo bita décorateur mu décorateur ndazi kudekora kumanika ibitambara gushiraho ibintu bitandukanye gushika nta mu rubanza usanga ari heza none mutije ibintu bavyigiye hehe ko mbona umenga murakuze gose ibyo bintu sinabyize igihe kirekire nta mahanga nagiyemwo gusa nakuze nkunda ibintu by'imico n'akaranga narakunda abantu babyina narakunda bakora ibintu bitandukanye nkagenda nkakunda gusamara rero maze kuva mu ishuri niho narose akaryo ko kubana n'abantu babikora aho hari bikunze ico gihe hari mu bihumbi 1999 igihumbi n'amajana 999 mama we ibyo bintu kumenya biracanganya igihumbi 1999
mbere ko hama dushikira ibihumbi 2. navyumvise ariko ari ibintu usanga bigorana kuvuga mu kirundi natwebwe abana bubu nagenda shitamo ingufu nyinshi nyenda bivuga mu gifaransa ntibyari kungora hama hama ndabikunda ndabizamo ndabikora ndabironka umuntu w'umupfasoni twabikoranye arabishiramo cyane ndabikunda cyane ndabigumamo uwo mufasoni yabigushizemo ushobora cyane numuntu umufasha wawe cyangwa n'umuntu wari wese dukoranye n'umwakoranye twaciye dukorana okay none muta uno mwuga kandi cyane kano kazi muri ko murakora ko tubona umenga ibi ni ibintu bidakunze gusohoka gose bidakunze kugugwa gose ngaha mu gihugu cyacu Burundi mbegije ibintu bikora gute vyunguka gute bimeze gute muraronka isoko ryavyo byifashe gute ibi bintu turaronka isoko yabyo hari abantu basigaye babikunda abantu barabaye mu bintu byo mu mahanga byo mu kibingo bita iby'ibizungu mugabo bunye abantu baragarutse ku bintu b'imico kama n'imico ugiye mu nzu z'abantu usanga higiseke ugiye mu nzu y'umuntu usanga akantu gashushanije inkoko ibyakunze ibisabo barabikunda nk'ubu kiretse no mu manza imanza ziba z'ubukwe z'ubugeni ubunye bijya bita amadote ego barasaba ibintu by'ikirundi ego cyane ego barabisaba cyane kandi turaronka n'abanyamahanga baraza bagatembera bakabikunda ego biradutungiye umuryango kabisa sino bivuga nabi okay ni byiza cyane tubibona ahatandukanye mu manza ariko mu mazu menshi y'abantu ntibikunze kugaragara ego igiseke bashaka kuba bagifise cyo kugemuramwo mugabo hari ibintu bitigaragaza nk'ibi mu mazu y'abantu ego urakoze cyane nk'ibi bintu ibinye n'ibintu dukoresha muri dekoro z'ikirundi tugiye kugira mu madote mujya by'ubukwe ibinye turabimanika ku ruhome cyangwa tukabishyira ahantu buguma bukina haje nk'umuyaga ugasanga ni bwiza mu nzu ho nibujayo no mu nzu burajyayo gusa nta bantu benshi babushira mu mazu mbwa no mu nzu burajyayo ufise nk'ibaraza nziza ukakamanika kaguma gatambatamba hama wavuze nk'ibintu bijanye iyinyi bayita inkinzo inkinzo iyinyi ni ikintu gikomeye cyane gute iyinyi ni inkinzo kera mu kurwanira igihugu barayikoresha mu gifaransa bavuga ngo ni la protection inkinzo ikingira igihugu rero mu gihe hariho abakobwa bagiye kubaka n'abahungu abakobwa barakunda kuyiha amakado ku bagabo abafiyanse bakabaga kado bakavuga ati ça c'est la protection uzonkingire uzombera inkinzo akakamuha burya ugize ikintu nyibutsa je nari nzi ko ari kado gusa kumbe abamuhaye ambwira ati uzombera inkinzo uzonkingire uzombera inkinzo mbere cavuga ati naje naho nji wawe sinje ndi kimuga ngezanye n'inguvu la force agacamo hano n'agacumu urumva ugo rugo ruba rukingiwe ruba rufise inkinzo bakagira n'inguvu kumbe ega ntavyo narinzi burya hari ibintu byinshi tubona mu manza twe tukibaza ngo nama gift gusa cyangwa n'amakado gusa kumbe bifite insiguro zikomeye ngisha kintu ntacyo narinzi kandi si ko namwe kwandukurikirana ikintu nari batari bakizi hama rero ikindi nacyo taruzi bamaze kugira ubukwe ikinye gice gikora bimwe byo gushariza mu mazu baca bakimanika mu nzu zabo kikabera icibutso cico gihe c'ubukwe bwabo muta kabari keza cyane kandi yeshi murakomeye mufite ubuhinga bwinshi none je nibaza mbega kubera iki abana ba kera n'abana bubu batandukanye hari icyo bakwitubwira ko nk'umukurambere mbo abana bubu n'abakera ikintu batandukanira ko abakera bararose akaryo ko kubona ibintu byakoreshwa mu miryango mu ngo mugabo abana bubu bakuze batabibona ibintu byagiye birahera nk'ubu utarose ukazyo utarose ako kanya gushike nk'hano mu kigi wacu hari ibintu utazobona umwazokura yifuza kubona ikintu biti gisabo akibonye ntamwe icyo cyakora watubwiye n'ikintu cyitwa icyakunze ni giki icyakunze ni igikoresho bakoresha mu gukama amata
ubunye abantu bakamira mu ijage bakamira mu ndobo mbwa kare bakamira mu cyakunze ucakunze urumva rero ibintu byage birahindagurika imico n'imigenzo igenda ihindagurika mugabo ubunye abana benshi barasaba abavyeyi ati dushikane mu kigo c'akaranga tubona ibintu byari bigize bya kera ego hariho n'abashobora ngaha baca baza bakaraba Ego. bakanamagura bakagura ego bakajana iwabo Mm. bariko barayaga avuga ati nico biti cyakunze nico Ego. biti gisabo yego Okay, murakoze cyane muta ndabaza kandi kabazo mu isi cyangwa mu Burundi wacu hariyo ubuzi bwinshi hariyo imyuga myinshi hariyo n'ahantu henshi usanga hagwiriye abantu b'abagabo mu buzi kanaka kubera iki wowe wahisemwo gukora kano kazi watubwiye yuko wagatanguye kuva kera kuva muri 1999 mu gifaransa niho binyorohera Bicabyoroha. tugiye mu kirundi ikiba isezo ni kubera iki byagenze gute byaje gute kubera iki wahise mwaka mbone nakubwiye kare nije nakuze nkunda imico n'akaranga y'igihugu nkunda abantu babyina nkunda abantu bakora utunutu ndatubonye je nakwariye maze kuronka ico gihe cyo gushika ahantu babikorera nakwe ko ari umudamu twahuye ari nawe twaguye dukorana sanga arabikunda ariko arabikora je maze kubishikamwe mbona ingene bituma umuntu aguma ari ku kivi ari mu gihe hano ko nabikubariye hano imyaka mfise ni myinshi muga ntiwoyimenya kubera iki rero- ukora ibi bintu ntusaza gusa kuvuga kuri ku gihe ndi ku gihe kuba mu bintu byiza biteye igomwe niyo mpamvu uba mudasaza sishaka gusaza ubwo mutagase eguma ntagase n'ibirori byakunze mu bisabo mu nyaga mu mpinzo Ego. nguma ndonka n'abantu batandukanye abana nkawe wete ko turayaga natwe muri iminota 30 usanga ntatagase n'abadiaspora bose Diaspora bakaza hiraba nk'ubu haje umuzungu ah bon Oui, madame, soyez la bienvenue. No, don't worry. Don't worry, don't worry. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Please, check inside. guys aba bantu barakaze uriko urabaraba wogira ngo n'abantu basanzwe n'abantu bo hasi ariko by'ukuri n'abantu badasanzwe abantu bakira aba diaspora bakabavugisha mu gifaransa mu cyongereza ha n'abantu badasanzwe cyane ahubwo barahezagiwe wariko atubwira impamvu wahisemo kano kazi Ego, niko ndabwiye impamvu nahisemo kano kazi. Akazi maze kukajamwo naragakunze cyane, ndagakundisha umutima wanje n'umubiri wanje. Ndumva yuko ariko kazi nari narifuje gukora. Ngaba nteka akazi narondera ndakaguyemwo. Maze kugafata nca ndagakora ndagakunda. Aka kazi ndagakundira byinshi, Ego. akazi ndagakunze ndi umusore. Narubatse ndi muriko. Ndatunga umuryango. Ubu abana bariko baraheza amashuri kubera aka kazi. Urumva akazi n'akazi kameze neza. N'akazi Kandi keza akazi rero Frank. ikintu cako ciza uvugana n'abantu batandukanye ukagenda umenya ibintu n'ibindi. yego cyane Akazi ukakora guma mu ishuri ukagenda ukaraba ibintu abantu bakoze ugacume nawe umenya kubikora. yego cyane Ego ndagakunda cyane. ego watubwiye yuko kano kazi wagakunze wagashize ku mutima donc ariko kabudubiza muri wewe Ego. yuko kaguhaye ubuzima kagutungiye umuryango kigisha abana bawe mugabo tukaba tuzi ko hariyo abantu b'abapapa bagenzi bawe bakengera ubuzi cyane cyane nk'aka kazi bobona nk'uko umenga si akazi kuko bahora ko birirwa bicaye ubabwira iki kuno munsi Mbo ikintu babwira coco ikintu babwira akazi n'akazi. Ugeze mu kazi umenya ibanga ry'akazi ukamenya ingene ugakora kandi mu kintu abonye cyo mu kazi akazi ugakora ugakunda kora akazi utagakunda nta kamera kawugirira kubera ntubona inyungu zako mugo gakunze aho kazi ndiko guma kakwereka inyungu karimo je ngitangwa kuza ngahanye ndafise abagenzi barabaza bandaba ugasanga nicengo ngaha nkuko babivuze gaca basha ngo nemvuye kuraba Diodone ngo nasanze yicengo muri bwa bushusho ubushushe nawe ntazi yuko amafaranga ku mufuko uguma winziza ahari, uguma wuzuza winziza, urumva ntibabibona
kubera akazi utarakajyamo ntunakamenya Nakamenya. icyo kamaze Yego. ngahantu rero abagabo bicara bagende bakora akazi bakigire muri ko bagashyitsemo niho bazobona yuko akazi gafite akamaro Yego cyane. Yego, wicaye ntacyo Wicaye ntacyo yinziza. yinziza. Nivyo Yego, ama. yego kabisa. Mutama wacu. Aha iwawe turabona ibiseke, turabona n'ibindi ntazi ngene vyitwa. Ya, turabona n'aya maportrait. Mbega ni mwebwe mubikora bigenda gute? Byifashe gute? Umbo twe dukorana n'abantu benshi batandukanye. Aha. Turakorana n'abantu bajisha, turakorana n'abantu basiga irange, turakorana n'abandi bantu bagira ubugenegene bwo kubaza. Ibintu bita kubaza. Umva dukorana n'abantu batandukanye, aha dufise abajisha, abasiga irangi, abagira ibyo bwo gushushanya, abakorera inkono. Inkono, okay. Turakorana n'abantu b'inkono, abantu batandukanye. Yego. Ndumva ari byiza cyane. Iyi ni mangazini. Iyi ni mangazine. Point of vente. Ahantu tugurishiriza ibintu. Ahantu indimi zose. N'igishinwa turavuga. Abone n'igishimo muravuga. Cyuko ndaciye. Chishirizako. Cicamwe. Mutama wacu murakoze cyane kandi ndagushimire. Reka ndagushimire cyane uko utsagije amanyamo meza waduye agaciro. Vraiment watubereye umugisha. Ndumva nari nkifise ibindi bibazo byinshi nari kukubaza ariko kumva z'umwanya reka tubigarukize ngaha tuzogaruka kundi munsi yawe. Karibu muze mugaruke. Tuyagishe. Muze mugaruke kabisa karibu cyane. Ane Mutama ko nakugendeye kandi nkaba mbona ufise ibintu byiza cyane nakanora ukamezagiza nanje kagenda avuga ati ndavuye muri etene primaire. Jenda ndaguye ndaba mbivuga ikintu cyo kubera n'igiki. Cyanavuga niko turi muri kino kiganiro. Kiriko kibera ngaho iwacu. Ego. Vuga mbasha none ubunye ko ari niyumvira ndagwaye ingoma ifise insiguro idasanzwe. Ingoma. Isigurike. Ingoma ni ikintu gikomeye cyane. Ingoma irimo ubutwari, irimo ubutegetsi. Ingoma ni ikintu gikomeye cyane. Binyatureko, egenda keneye kuba umutegetsi. Byakuvuga. Mbasha wotwara nk'intuze yiwanyu. Igihugu? Igihugu twe turakiretse baze twe turakora aho tugeze. Igihugu gishikiye. Ego. Ndakwaturiye ko umuntu w'umugisha n'amahoro responsable y'ibyo buringo byose. Amen ndavyakiriye. Yego hama ingoma ngiye. Bani ingoma inge nibikoze tanti. Ego. Urayibona. Wow, hama umurisho? Hama imirisho. Kubite wumve kwivuga. Wow. Kumenga nibuye. Oya ni kwezi nye n'izindi cyazigira inze zo kudekora. Beni barayivuze kandi ni ya decoration. Iyi ni ya decoration ingome yo kuvuza ibari nini. Ibari nini kugira igire kugira isohore ijwi. Wow, mwakoze cyane. Ati rero Mutama. Sabwe. Nuwo gwa kazi keza gashoboka gute? Akazi ntushobora kugaheba. Moye nta kazi konsumbira akazi k'ubuhinga. Oya akazi kuno munsi ndimwo nakanyene kandi agakora ndagakunda kandi akazi n'abandi no ba saba bagaza kukurikirana bakagakora. Komwe twe turasaza turifuza kwigisha abandi bana bakubwiye baze bane bagakora. Ego murakoze cyane. Reka ndabashimiye cyane kubw'ingabire mu mpaye y'ingoma munyatiye ko uburongozi ubutwari responsabilité aho nzoba ndi hose. Wow, murakoze cyane ndiza ko n'Imana yabyumvise. Reka ndagushimiye cyane ko watuganirije ukatuyagisha watubereye umugisha twishimye kandi ndiza ko nawe ko badukurikirana banezerewe cyane. Woshobora kugira icyo ubwiye abakunzi ba Akejo Media canke umuntu wari we wese kadukurikirana? Ego nagenda bashimiye cyane Akejo Media. Ego murakoze cyane kutugendera. Karibu no hanyuma hama banifuza yuko ibintu mwajemwo ndabona ko mufise ibikoresho bitanga message haje no hino mutumenyekanishe abahanze bose batumenye n'abatari bwatumenye hama karibu no hanyuma nataturi ngahanye ku bwanyu muzogira imanza muzoduhamagara turakora nako ikukinka n'ama decoration mu banza zigize amahema ibintu byinshi. Ego akoze cyane narangiza mbega uwo bakenera mwebwe nk'ubafise nk'urubanza yoca hesha nka yo bigenza gute? Mbo umuntu adukeneye dusanga ku kibanza cyaka du telefone ku telefone sanzwe watanga nimero. Ego jewe ndi kuri 76
39 76 39 65 65 31. 31. Wow, urakoze cyane. Murakoze Reka nawe. nanjye nshimira abakunzi ba KG Media, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze kutubera umugisha, kandi ndizeye yuko mwagize subscribe ku bakunzi bacu, ndizeye yuko mwagize amakomantere kugira ngo tumenye ibikenewe bivuye kuri mwebwe, kandi turacyabasaba gushigikira abadandaza iby'akaranga by'iwacu. Nta handi muzobisanga ngaho i Bujumbura, ni kuri Etene Primaire aho bita ku Mashugwe, cyane cyane kuri umutama wacu s'il vous plaît. Ukicinjira ku muryango wa gatatu, umuryango wa kabiri mu buryo, mu kuboko k'uburyo niho muzomusanga. Afise ibiseke byiza, afise ibyakunze byiza, afise intanga, afise iby'amamantu tugoma ingene twiza. Murabona ibintu byinshi bidasanzwe, ama portrait yo kushira mu nzu. Vraiment arabeza ibintu, meme no mu manza aragira ama decor meza. Ni wamuhamagara ntuzidoga, uzoryoherwa cyane. Rero tuzosubira naho ubutaha. Ndababwira kandi ko behind the camera nari kumwe na Wetu, yes we Burundi. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye bye.